Inshuti namwe bakunzi b'urugo rw'intara Gitega tubaramukije twongera tubaha ikaze mu makuru yo kuri uno munsi. Buramatari w'intara Gitega Venamani Irambona aherekejwe na mu burongozi bw'ibiro by'intara bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi abarongoye ishiramwe tubura rifasha mu gisata c'uburimyi hamwe n'abaserukira umugambi w'igihugu PPRVB umunyamabanga mugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Gitega n'abandi bubahwa bishikiye mu mwonga wa Mavuvu muri komine ya Makebuko guhimiriza abene gihugu bateye igiterwa c'umuceri mu mwonga ngo babandanye kwitaho gusumba uko bahora igiterwa c'umuceri aho baje banabazaniye ingabire y'intabire igizwe n'umwavu wa fomi imbura bagarana totahaza ufise agaciro k'amafaranga y'amarundi yababa miliyoni 4 banabigisha ubuhinga bwo kuwukoresha kugira ngo abene gihugu bazobonereho kwimbura umwimbu ushimishije. Buramatari w'intara ya Gitega Venamani Irambona akaba yamenyesheje abene gihugu iyo fumbire yavuye. Umugambi w'igihugu PPRVB watanze amatoni 26 azofumbira amahegitari 226 arenga gatoyi ari ngaha anye muri no mwonga no mu mwonga wa Kibuye ndetse no mwonga wa Nyamuswaga hakaba hariho n'undi mwonga twamaze gufumbira Nyagihundo no kuvuga yuko uwo mwavu wose ni uri kurakora. Tumaze kuraba duca dusanga kandi hari umwavu ukenye umwavu mu bwoko bwa kansera ari naco gituma twaciye twitura abarongoye ishira hamwe tubura baca baratwemerera baduhaye itoni 9 z'uwo mwavu wa kansera. Abo bose babiri rero ishira hamwe ahubwo umugambi w'igihugu PPRVB nishira hamwe tubura mumfashe tubakomera amashi menshi cyane tubongera yandi mashi ntuze no bamenyesha yuko uwo mwavu ufise agaciro kababa imiliyoni 40 z'amafaranga y'amarundi. Murumva yuko n'amafaranga atari make numutahe mu bisanzwe numutahe bahereje abene gihugu kugira ngo tugwize umwimbu kwa gushigikirana kugira ngo umuntu arabe yuko yotera intambwe ejo ntibizoguma biruka murabizi. Iruhande y'uwo mwavu turazi yuko muri uno mwonga mwe mwaronse n'imbuto aho dushimira ishira hamwe SIAP mumfashe turikomera amashi menshi. Iryo shira Amerika bajyabahaye imbuto zirobanuye kandi zigezweho zimbuka cyane. Abene gihugu bamirimira muri uwo mwonga bakabakenguruka ukuntu abajejwe intwaro badahengeshanya mu kubashigikira mu bikorwa vy'iterambere na cyane ibyo kugwiza umwimbo. No kwiturashimiye abategetsi batuzaniye ifumbire yo gufumbira umuceri. Ni ryambere dutangura gufumbira umuceri muri uwo mwonga. Ne turabigamburutse tuvyakiriye neza twabishimye kubera nta mase twahora dushiramo ntitwaronka uburyo bwo kuyashirayo. Ingorane twahora dukunda kugira muri uwo mwonga ntitwawufumbira ntiwahora utoka sawa. None ubu turiteze yuko umwimbu turowuronka akajambo twobwira abanebwe nabo nyene bojijuka bagakorera umuceri igiterwa c'umuceri. Abana bacu bahora bawurya tuwuguze none ubu ndibaza haroza karusha. Dufasha mu muryango kubera abana ntibidoga twaratujya ku munzane cyo tujya tuwikuriye mu nzi wacu. Badakorera umuceri twabaha kamo ko kuwukurikirana kubera umuceri afise akarusho gusumba n'ibindi kubera urimbuka uwukurikiranye. Tukaba tubashimiye. Buramatari w'intara Gitega akaba yaboneyeho akaryo ko kubakebura kugira bumve ko bategerezwa gukora ibishoboka vyose kugira ngo umwimbu w'umuceri uzugende neza maze imiryango ihatorera koyoko. Iyo umurimyi avyitwayemo neza arashobora kwimbura za toni 8 canke zirenga nkuko mwavyumvise. Mugabo atavyitwayemo neza arashobora no kubura n'itoni n'imwe ku hegitari. Vyumvikana yuko umwe wese afise uruhara rwiwe. Abene gihugu mwumve yuko iyo abajejwe intwaro abajejwe ubuhinga bariko bahimiriza bati yamare tuje kumwonga kubagara umuceri
hariho benshi bacabona umengano kubagora. Twumvise yuko umuceri kugira ngo ukure uronke umwimbu ukwiye, twumvise ibikenewe: kurima neza, gutera imbuto zirobanuye, kuwukurikirana. Abahinga bati umuceri ukeneye umuntu azarawuhonyoramwo awugendera. Kuwugendera no kuraba yuko mbega amazi arakwiye, mbega nta vyatsi vyawuteye, mbega urakeneye gufumbirwa. Aho umuntu agaca abikora. Iyo umuntu abikoze neza rero umwimbu arawuronka. Rero turakeje abashoboye kubagara umuceri. Mumfashe maze tubakomera amashi menshi ababagaye umuceri. Abatawubagaye twari kubagayira tubishishije mu bundi buhinga, mugabo reka tubagayire gutyo nyene. Reka tubagayire gutyo nyene kubera bariko badusubiza inyuma. Burya iyo umuntu yateye imbuto murazi ngene zimvye, kurima murazi ngene bigoye. Burya uharuye amafaranga umurimyi akoresha mu kurima, mu kubadika umuceri, mu kuwutera, mu kuwubagarira, hanyuma ugacuta mu ntuze mw'ishamba ukononekara, ca wibaza uwo mutahe umuntu abahomvye. Dukeneye yuko turonka umwimbu mwinshi, turonka ivyo kurya, hanyuma turonke n'amafaranga avuye mu musesekara. Kera murazi yuko umuceri twara tuburya kangahe ku mwaka? Nibaza aho katarenga 4. Twawurya kuri Noeli, tukawurya kuri Bonane, tukawurya ku Pasika no ku Isakaramento. Sivyo none? Reka rero tubasabe twese duhinduke dukurikize impanuro. Burya ngo nyamubura ikimuhanura niwe. Mwe murahiriwe ko muronka ababahanura. Reka rero twihanure natwe duhinduke, hanyuma tugwize umwembo. Tubasabe rero tubandanye kivi. Buramatari w'intara Gitega akaba yaboneyeho kandi akaryo ko kwereka baraho umuyobozi w'ibiro by'intara ya Gitega bijejwe ibidukikije, uburimyi n'ubworozi aheruka kugenwa. Twibutse ko mushobora gukurikirana amakuru y'urubuga rw'intara Gitega mu guca kuri page Facebook mu kwandika Province Gitega, site web www.provincegitega.gov.b, ku rubuga rwa Twitter @Gitega, eka ndetse no kuri chaîne YouTube GTG Web TV. Turashimiye ko mwadukurikiranye, ntibagire gukunda iyi nkuru, kuyikundisha abagenzi banyu no kuyibasangiza. Murakoze.